Mwaramutse, iyi video kandi nagomba ndayikorere ku bantu baba diaspora na cyane cyane ni cyo twebwe tuva mu bihugu usanga abantu badakurikiza amategeko adakora neza, hari ibintu by'ibiturire n'akarenganyo, hari ukuntu usanga kajya kagezo tukajyanye hanze uyutse mu kibazo aho uri mu butungane ugasanga abantu ntibiteguye. None nshaka kuvuga ibintu bimwe tuza kwiga osito gishitse mu gihugu. Icambere novuga wige amategeko makeyi ajanye n'ibintu wama uri kurakoramwo, na cyane upanze nk'inzu ukamenya haba hari nka tenancy law, amategeko ajanye n'ibintu byo gupanga inzu, legislation ajanye n'ivyo. Niba ukora akazi ukamenya gake amategeko make nsivyensi bakangahe ngwaye ngwarakangahe, umudamu avyaye umwana ndafise leave ijya parental leave, ibintu vyinshi. Ayo mategeko make gutwaza imodoka ukabu imbere yo kuja kuri vola, nubwo woba waruzi gutwaza imodoka iwacu ukabanza ukamenya amategeko yo kwibarabara, harimo n'amategeko yo guparika, hari ahantu utakwiye guparika, ibintu nk'ivyo. Donc ugerageze umenye utwo tuntu, kuko kenshi na kenshi urashobora kurenganya kubera utabizi, ukagena nk'umuntu yaguha akazi kari munsi ya minimum wage kubera utabizi ukagakora. Ibintu nk'ivyo, ibintu vy'amatax ukamenya duke navuze ko uri expert mbwa community, umuntu akoze aratanga tax, ibintu nk'ivyo. Donc ivyo ugerageze umenye ivyinshi ushoboye, kugira ngo hagize ikibazo canke ntiwirirwe uraja no mu kibazo. Ico ni cambere, umenye amategeko menshi bishoboka mu yakugenga. Icya kabiri, ibituntu twose utwandike, document everything. Niba upangishije inzu ugasaba umurendrode ngo aze gufixinga ikintu, cyaka vuga ati amafaranga ndayongeje cyangwa ndayagabanuye cyangwa nzokwimuka uyu munsi cyangwa ivyo byose ubu vyandika. Wirinde gutelefona ku matelefone, ukoreshe email, irasigaza amatrace na murungike email yansubije ibi, hagize yo haba ikibazo, kuko ikibazo kenshi nukimenya numenye umunsi kizoza. Abantu benshi nuno munsi ni wisaha yose ndi ku muntu cyangwa amasaha abiri, umuntu w'umurendrode donc apanze ariko bamwitwarira, yagize imana yari yavyanditse vyose vyamufashije. Donc no kuvyandika communication kira email, kuko isigaza amatrace, ntuzifute uzigumiza ahantu ushobora kubironka. Avuze ati mufisaniye kontra n'umuntu, hanyuma hakagira igihinduka muce mucandika uko nyene, hanyuma ufata amafoto, ama email yavuze uyabike, kugira ngo hashize igihe c'amatrouble ubu ufise ivyemeza, kuko ino ubutungane bwino buri baze kuri evidence. Udafise evidence gicabona kumurengera ababikoresha witness, mugabo ufise evidence ico gihe iragufasha gusumvya uvuga ngo yavuze uku naka yavuze uku. Evidence ugende uyirondere. Ico ni ca kabiri. Ica gatatu, soma ngo yita small dot. Kirazira ko usinya ikintu utagisomye neza. Gisome, utacumva umuwaje gisigura kiri mu Congereza urondere mu interprete, ushatse ugitahane muhira, nta muntu maguforsa ngo sinye ngaho no munsi, utahane muhira ubaza abagenzi iki kintu nico nagisinye, utu duto dusigura iki. Hari utuntu usanga bashize munsi z'abaza insurance, yaba yiri kuragura ikintu, yaba ikura tujya tuntu dusome mu nyuza wumva ngo yahora gasinye ngo jevyo ntavyo nasinye. Yes you did, gusa ntavyo wasomye, ntavyo vyitayeho. Donc usome, udashoboye kubisoma urondere umuntu agufasha advice. Ikintu udashaka kuvuga yes ntuvuge yes. Ikintu udatahuye nico kindi. Hagiye umurundi umubaza are you this, nibutse umunyarwanda i Cape Town hari umugabo yareka atanga akazi, akamubaza are you a dog, yes, where do you stay, Rwanda. Donc utacumva ntuzuritabira, okay cyo ari ya dog mvuye kwigizajira, gusa we yazaritabira ngo yes kandi atabitahuye. Utari kuri bitahura ntuvuge yes, ubwo ntacyo ntahuye, it makes sense kuvuga uko. Hanyuma nakakamenya ko atakintu mumvikanye kwera mutatahuranye, cyaka kurondera umuntu agufasha gusimura. Donc utahure neza imbere yo gusinya ikintu, imbere yo kwemera ikintu uhagije ko wagitahuye inside and out. Byaba ivyanditse haba mu mvugo, you only burya gusinya ni kuvuga yes. Donc kiraza kuvuga yes ibintu utatahuye, nkuko navuze bibaye necessaire urarondera advice.
hariho nka community law mu bihugu bimwe bimwe aho umuntu adasa amafaranga menshi baco kuma advice rimwe ku tuntu duto ivyo bintu ugende ubikore imbere yuko usinya buri kintu icyo cyose. Voilà. Icakane kwirikiza icyo novuga urutonde rw'ibintu ivyo bita procedure. Muri kino gihugu buri kintu kiri procedure. Mu bihugu usaba visa hariho procedure, usaba ingurane hariho procedure, ugura inzu hariho procedure. Umuntu azokubwira ngo dufate shortcut uwo nuwe wacu reka agomba kukwiba, no shortcut, ugomba kwikiza iyo procedure. Nta muntu ayipasinga kiretse uri kurarondera trouble, ukurikiza iyo procedure uko yanditse, uko yavuzwe, akaetape kamwe kabuze bishobora kukugarukako icyo gihe urumva usanga bishobora gutera ingorane. Bo izo procedure rero nk'akarorero urashoboye gusanga ahantu upanze inzu bavuga yuko imbere yuko ugenda ubasezera utira kubaha notice y'ukwezi, menya ko wayibahaye imbere yuko ugenda, kandi niba bati iyo procedure ugomba notice ugomba kuyandika ntutelefone, kuko hageze igihe bwati warabandikiye bavuga ati ntabwo yandikiye. Niba ku kazi utira kuha boss notice y'amayinga abiri je no sepa ubikore, kuko upfuye kugenda boss ashobora kukusyuwinga ugasanga uri mu kajagari canke ibintu nk'ivyo. Donc procedure buri kintu cyose kiba kigura procedure, nta shortcut, nta kugira ibintu vyo mu kinyagero. Bo icya gatanu novuga kijanye kumbure ni na bimwe navuga vyo kuvya amakontra nema nakamarumva ikintu cyo cyanditswe hageze ko mu updatinga navyo nyene mu document. Okay, kumbicho jana documentation sina kugigu kwacho mugabo ugire document. Voilà. Icya gatandatu, always do your due diligence. Donc kirazira ko imodoka nakakubwiye ati kora uku, genda ndo mu mekanike ayigire. Ugura inzu genda urondera umuntu ayinspecte, genda ubaze neza na neza. Bivuga ngo waguze icibwe, ivyo bagomba kuba wabikoze due diligence. Amateka arahari, abantu bageza kuba honnête, mugabo tsa gukora due diligence. Always kabisa ukore homework, you could do your own homework. Nawe ushaka kwiga niwe ugomba ku investigatinga bizontwara ngahe, ndosa kandi mpejeje ubuzi burahari. Ivyo ni ugomba kubikora, ukakora izo research ziwawe imbere yuko wiyangaja mu kintu na kimwe cyose ugomba gukora. Kabisa ivyo ubikore. Icya gatandatu, do not be intimidated. Ntihagire umuntu agutera ubwoba. Mu bihugu byinshi hakora amategeko, ntagukangishe ngo ndumuzungu, ndumuhindi, ndumushinwa, mfise amafaranga, ndumupolisi. Reka da, ata amategeko akoresheje we gusa wakisha kuri mu itegeko, hanyuma ukagenda ugasoma itegeko narasomera rivuga kunuku kubera iki uri kurabikora mu nzira idaciye ku mategeko. Donc ntube intimidated, stay your ground, ariko kandi umenye yuko uri in the right. Okay, ico naco no kukimenya, know your right, uzizi ucumenya ingene uzihagarikira. Ikindi, know who you are dealing with. Okay, mu vyukuri harimwo ubwoko, ndazi ni stereotypes, ndazi ko benshi bangana n'amacakubiri ni segregation ni racisme, ariko hari ubwoko butari honnête nk'akaro mu bya business. Jewe novuga nk'iyo nkoze business n'umuhindi no bakeyafu. Bo ashinwa kuna amafaranga mugabo uwo muntu ntabwo bari maronete nk'abahindi. Mugabo abahindi je personnellement nta business ni twokora na Jesu no kubesha no yakora amaso afyuye. Mugabo better yet sinigwe ndabijamo. Ico gihe biragufasha nivyo kutazubara kirimo kivuganye ukacandika avuze ati iyi modoka nayikoze ku majana 5 tinyereka breakdown waguze ibiki binyereke, donc ukahakikisha yuko uwo muntu atashaka kukwiba. Mugabo ashaka kuvuga umuntu je personnellement hamwe ubwoko akombera n'amacakubiri wanje. Mugabo ndazi nk'abahindi ko bakunda amafaranga, umuhaye ngo imodoka yikore ashaka kugusondeka nk'akarorero ibintu nk'ivyo. Bo je ndamaze no kubibona kwanza aho ngera ku kintu bita warrant of fitness. Umuhindi unagiye barayifailingisha acavuga ngo kugira uyikore tuzana amajana 6 tuyikore. Ncangenda kubuntu nk'umuzungu ati no iki kintu ugera ko ku madolari 50 ni ikintu cyo kugura ngaho gahuye umuyaga gusa, nta mafaranga menshi bisabwe ibi bintu, sibi gituma ariko guca amafaranga. Urumva ibintu nk'ivyo. Ikindi, wevite conflict, avoid conflict, wevite amatati. Cyane cyane mu babanyi, mu kukazi, ko kenshi na kenshi mu matati nta muntu numwe atsinda.
nawe ntushobora gutsinda. Ikindi bashobora kuba outnumbered, donc bakuruta igitigiri. Ushobora kubana n'abantu, abo bantu ugashwana n'umubanyi acavuga umuntu mwirabure, bose bagaca bakwanka ibintu nk'ivyo. Bashobora no kuba inkozi z'ikibi, ahubwo bakakumenera imodoka, mpora numva abantu bari kubidodomba. Uko biri kose amatatu yevite, ico gitasaba ko ibintu kuri procedure, ukevita kwivanga mu bindi by'abandi bantu, ukevita kubasombora, ukubahiriza propriete yabo, ukagabanya induru muri ville ahantu mutumbereye muri neighborhood. Abazari barakunda kubikora ivyo kuvuza ibiziki, mugande kuvuga gerageza ucomplying ku buryo bitazana conflict, kuko kenshi na kenshi usanga ariwe wahomvye. Hari abantu bahora banimuka kubera ababanyi babangamiye. Avoid conflict at all cost. Intambara iduze gico bita de-escalate, ibintu by'abarundi vikintu cyose kugiya kinini ngo turagwana ngo genda komeye ni wongaya wo myisimbwa hakumbwa wo bimva, ubwo by'abarundi busige hiyo kabisa. Ubundi bwo buca baba muri ntambara ntusinzira, abana birirwa bagira ivyo navyo ushaka watwaje no kugira ngo turelaxe tukire ryo gwimogo wacu, ntabwo wocuruzana mu gihugu wahungiyemo. Ikindi no bamenyesha icyo novuga cheap can be expensive. Hari abantu bakunda mechanic yanshije na reka nje kujya nshye 50 asho kugusondeka. Iki kintu kigugwa jana reka ngure iki $10 basho kugusondeka. Donc kenshi na kenshi hari ugenda ukintu kuri cheap, mu nyuma ugasanga kigupfana, usuye kugura ikindi kizimvye cyashoye gukoresha. Hari ugura second hand ukagura half price y'ikintu gishasha, mugabo ya second hand gacifa mu mezi abiri bigacasa kugura ikindi kaca kigishasha kumaza imyaka 10 cyangwa 5 je no sais pas cyo waguze. Donc no kuraba iyo ugiye cheap, gerageza mu bantu bari cheap, mugabo no kuraba iyo ugiye cheap ko bidashobora usanga vyagukostinze more. Ikintu banari nka project ncara kinshikira nagiye gudiscover ndevye ndiko ndabukiye ama hoteli, naje kubooking hotel izimbutse, mugabo ndo kuharara ijoro rimwe. Nkahara ijoro rimwe dufate ihoteli ndayi ikaba nk'ihoteli y'amadolari nka 100 dufate. Hanyuma ihoteli y'amajana 2 nirenga ijana 50 yari hafi ya aeroport, mugabo gatuma mfata urugendo rwo muri Uber na aeroport nja kuri hotel, nkagaruka ngasanga amafaranga ya transport uteranje nama ya hotel vya kuba vyizo nigumira uri hotel ya aeroport. Ako nakaro gato banale, mugabo usanga uguze ikintu kuri cheap cyangwa cyo sivisi cheap, ugasanga bigiye kugukuta more in the long run. Okay, ruri mnagaruranye rero. Alright, ico rero nukuraba ko kitoku utozura uraba cheap cyane ngusange biriko biragukostinga more mu kuba very very cheap. Icyanyuma novuga nukoreshe ama emotion. Hari umugani bavuga ngo l'émotion est noire comme la raison est hélène. Donc abira batwe dukoresha ama emotion, abazungu bagakoresha raison logique. Donc ibintu byo ngo wambwa we wa moto we ivyo vizuru ibinwa, kandi turiko tuvuga ikibazo gikomeye cyane cy'amagara y'abantu, cy'abantu bapfunzwe. Iyo ugiye mpandabwe n'abandi bagiye muri court cyangwa bayifise andi matati, aho gupoza ndakuvuga ati je kuwa 4 vyagenze uko, hanyuma kuwa 5 ndamwandikira ngira ikete namwandikiye. Turavye itegeko 45 rigenga ugupanga amazu, je mbona yuko uyu munsi nakoze ivy'ukuri. Aho kugibigo ngo urabona ngo kwanza ngo uri kuranyindeganya kubera ndumwirabure cyakuvanye na vdugijwe cyane arasemereye cyangwa ciyarira shiramo amosozi cyavuga ngo twaragowo mbega tuzokira rya. Ivyo bintu vy'ama emotion bishe ku ruhande, ube serious, ukoreshe logic, ukoreshe critical thinking, ukoreshe amategeko uyandike. Uburyo je nkona ariko ndavuga nanze gakata sinanditse, c'est normal ko wandika ukende watwaye ibintu ugiye kuvuga, ukavuga shaka kaburungu, ukanda kwa kwaza ikindi kibazo ukavuga gushaka kaburungu, ukanda kwa kindi kibazo kwa kaburungu, ukipoza. Never uyudugijijwe ukashavura abantu bacabana yuko ari umunyamafuti, bacana kuri umuntu aggressive n'ukuri we kuravuga kuba kugiye. Donc calm down, ibintu vyandike, upoze,
ijwi riduza ahubwo ashobora no kuvuga je kuri telefone agiye mvuga nti bo jewe ijwi riraduza reka ngeza nejo bundi kwanza umuntu yita ngo ni Dr Mastermind kuri X bona ariko natambuka hari cuya nibiki numva akashavu karaduza navuga ni okay reka ndeka abandi bavuge je sinokomeza mvuga uko donc ubonye akaje kaduze pause down nywa amazi a glass of water hanyuma ubwo rubanza ushobora kuvuga uti reka turugeza tuzokomeza undi munsi ari nka telefone reka ngeza handa gutelefona badaye ibintu nk'ivyo nivyo nashaka kuvuga mugira amahoro y'Imana tuzosubira bye bye.